Igenekerezo rya mbere kigarama uko umwaka utashe n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya SIDA. Uguhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya SIDA n'akaryo keza ko gusubira kwibukanya urugamba rwo kurwanya SIDA mu ntumbero yo gufata ingingo zose zishoboka kugira umugera wa SIDA uranduranwe n'imizi, twongere dufate mu mugongo abamaze kwandura. Icivugo cahariwe umunsi mpuzamakungu wo kurwanya umugera wa SIDA uyu mwaka ni duharanire gutunganirizwa kumwe mu bikorwa vyo kurwanya umugera wa SIDA. Ico civugo kiduhamagarira twese hamwe atanumwe avuyemwo gushira ahabona ibikorwa vyafashije mu kurwanya umugera wa SIDA kandi bifasha kugira ikumirwa rihagarare ku bagendana umugera wa SIDA. Uyu munsi ushitse turiko turasozera umugambi wo kurwanya SIDA uva mu mwaka w'ibihumbi 2018 gushika muri 2022 wafashije gushikira ibitari bike, tukaba mbere twarateye intambwe zishimishije. Aha twabamenyesha ko Burundi buza imbere mu bihugu vyo muri Afrika y'uburengero na Afrika yo hagati vyashikiriye ihangiro rya 90% incuro zitatu. Ibiharuro vyavuye mu isuzuma ry'ingene twashize mu ngiro uwo mugambi wo kurwanya SIDA vyerekanye ko ibice 90% vy'abagendana umugera wa SIDA bipimishije kandi bazi ko banduye. Muri abo ibice 90% bari ku miti ipfufahaza. Muri abo bari ku miti nabo ibice 90% bakaba bafise urugero rw'imigera rwagabanutse cane gushikaho itaboneka mu bipimo. Iyi ntambwe yo kurata twayishitseko kubera inguvu za leta, intererano ya nyenicubahiro umutambukanyi wa nyenicubahiro umukuru w'igihugu mu kurwanya SIDA, abakozi bo kwa Muganga, abaremesha kiyago, amashirahamwe, abamenyeshamana, abamenyesha makuru hamwe n'abahurikiye mu nani z'abagendana umugera wa SIDA ku bikorwa bidasanzwe barangura muri urwo rugamba. Turashima kandi abasanzwe bafashe igihugu mu bikorwa vy'iterambere bo batigera badebukirwa gushigikira igihugu cacu mu kurwanya SIDA. Ikigega mpuzamakungu Fonds Mondial, ishirahamwe PEPFAR rya USAID, ishirahamwe mpuzamakungu OMS, ishirahamwe mpuzamakungu UNICEF hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu FINWAP. Turashimira kandi igisata ONU SIDA ku kuntu gikurikirana ibikorwa kikongera kigafasha mu kurondera uburyo bukoreshwa mu bikorwa vyo kurwanya umugera wa SIDA. Ngaha mu gihugu cacu umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya SIDA uzohimbazwa kw'igenekerezo rya 8 kigarama uyu mwaka w'2022 ku kibuga c'inkino Ingoma ku mugwa mukuru wa politike Gitega. Murakoze.